Indirimbo imwe irashobora kuvuzwa mu midiho canke style de musique zitandukanye bivanye n'impamvu nyinshi zitandukanye. Impamvu ya mbere, indirimbo uririmbiye imakamba mw'ishengero ry'imakamba niririmbiye mw'ishengero ryo mwijenda aharuguru mu misozi yo mu Butusi, ugacuza no mw'indirimbo uririmbiye mu mashengero yo mu bantu bo mu muji hagati. Iyo ndirimbo ntiwoyivuza co kimwe n'ahari imwe, uraza guhindura umudiho bivanye naho hantu uriko urayivugiriza, abo bantu baho, umuco waho, le contexte yaho iragutuma wiyumvira ukuntu uhindura style. Naho kuri YouTube canke warayikuye canke wayisohoye muri style kanaka, yayisohoye muri zouk, mugacuja kuyiririmbira mwijenda canke haruguru mu misozi hakanye, ruri itora, ahantu hakanye gose, abantu baba batekereje gose bakeneye kumviriza cane, batiruka, bakeneye uririmba indirimbo igenda gahoro, bakeneye kumviriza ivyo uriko uravuga bumva iyo bija. Biratandukanye niyo ugiriye epfo mu manuko canke mu kiyaya c'Imbo, Rumonge, Makamba, Cibitoke, Bubanza, naho Bujumbura muri rusange, uretse ko Bujumbura ko hari imico myinshi y'abantu biracangatiranye. Mugabo muri rusange mu kiyaya c'Imbo ahantu hasusurutse, ahantu hari abantu bakunda, harasusurutse, hari abantu bakunda ibintu binyaruka. Kubegeranye no muri Kongo na Tanzania aho naho nyene bafise imidiho kama inyaruka. Ivyo rero bica bituma utoca uvuga ngo kubera bayisohoye muri style igenda gahoro nta kundi reka tubigenze gutya. Oya, urashobora guhindura iyo style kugira ngo abo bantu uriko urarongora mu kuririmbira Imana uririmbe mu mvugo yabo kama. Ikindi kigira kabiri gishobora gutuma uhindura wisunga mu kwiyumvira style y'indirimbo mu rutonde rw'indirimbo watondetse ni imyaka y'abantu uriko urarongora. Ari igikorane c'abubatse ko abantu bakuze kumbure, ni vyiza kwiyumvira indirimbo zitiruka gose, kuko bera naho babikunda, naho wumva ari Imbo bakunda ibintu vyo kwiruka, imigongo yabo ntibikibakundira, abandi inguvu ntiziba zikiri nyinshi, nta energy nyinshi baba bagifise. Ni vyiza kwiyumvira indirimbo ziri hagati, ari nko mu kiyaya c'Imbo, ari abantu bakuze bo kwiyumvira style ziri hagati nka country canke zouk itanyaruka. Umuntu akamva ko ari nyeganyeza, mugabo no ntiwamwirukanije mu gisirimba muri sebeni canke mu zindi muri rock. Donc uja hagati, mugabo ugiye nk'imakamba ukaja mu Rutana, abantu begereye Tanzania hari za ndirimbo za style zo kwa Roza Muhando, abantu bajane mu bintu vyo kugenda muri slow vy'ukuri, urija uraririmba bakakurorera, baca bibaza kuri kura presenta, bakaca barindira ko uheze. Mugabo vy'ukuri wifuza ko mujana uteza kuririmba muri urwo rurimi rwabo kama ubwo bamenyereye. Si vyiza rero ko urongora indirimbo ntubahatira muri style yiwawe wumva, ahubwo ubafasha ko nibo baririmbira Imana, ubafasha kuririmbira Imana. Rero namba ari bo uri kurafasha, bafashe kuririmbira Imana mu rurimi rwabo, muri style mu mudiho wabo kama uri naturel. Cishemo gato biranambabaza ko mu mashengero ngira na ruguru kiyezma usanga baririmba bagomba kugira indirimbo zinyaruka amakora, usanga baja mu gisirimba canke sebe niga ko usanga bari indirimbo z'amayaya canke nta kundi. Muga turakwiye kuvyiyumvira, Imana yadufashe kaduha abacuraranzi baha agaciro iyo midiho kama Imana yaduhaye. Ni diversite nziza ituma inezereza Imana. No reko ndavuga rero imyaka abantu bakuze barakenera kubahiriza iyo myaka yabo, bakunda ibintu bivuga cyane, volume ni vyiza kuyisunga yuko bitamena amatwi n'ibintu bitanyaruka. Ariko rero kenshi nko mu makoraniro yo kuwa Mungu, ariko mvuga mu bikorane biri particulier vy'abubatse ivyo mugabo ari igikorane c'abantu bari hamwe nko kuwa Imana ca bose, ni vyiza kwiyubara kubera bose baba barimwo, ukarondera ikiribu, washizemo zinyaruka ugashiramo n'izigenda buhoro, mugabo ukisunga ko bose baronse. Ikindi cyo kwisunga mu gutora umudiho w'indirimbo no kuraba namwe bw'ibikoresho mufise. Hari umudiho, hari style y'indirimbo utokoresha bivanye n'ibikoresho ufise. Hari amashengero usanga bafise piano gusa badafise ingoma, uvuga indirimbo zinyaruka biragoye. Ubu nabonye baca bashira ba programa ama synthesizer bashiramwo ingoma zo muri piano, ni vyiza. Mugabo araho usanga bidakunda bafise gitari gusa,
nayo bari rythmique udashobora kugira rythme ku buryo abantu bahava bakurikira umudiho ntibiba vyoroshe. Muri ico gihe uba ufise ikibazo kubera uba obligé kuririmba muri style zigenda gahoro zihwanye n'ivyo vy'umufise. No kuvuga ibikoresho rero navyo nyine bashobora gutuma kugukontrenya gukoresha style kanaka hari n'izo wari wifuza mugabo ukaba obligé gukoresha izo kubera bihwanye n'ibikoresho ufise. Ikindi higira kandi arico canyuma n'amajambo agize indirimbo. Aha mu nkundire ndahaca akarongo kubera haho hafatanye n'ivyo twizera, ivyo turirimba, ivyo turiko turavuga, ivyo tubwira Imana, turiko turavuga ko Yesu yazutse, turiko turavuga intsinzi yiwe, murumva ko no kunezerwa, turiko turaserebwa, birakeneye ko dutamba, no kuvuga ko iyo ndirimbo irakenewe gucabwa umudiho wo kuvyina no kwigina kuko niyo kunezererwa. Mugabo indirimbo naho yo kiravuga urupfu rwa Yesu, ivuga imibabaro ya Yesu, ivuga ukuntu yatonaguwe, ukuntu bamushinyagurira. Mumva ko ni indirimbo ihamagarira abantu kwiyumvira no kurimbura ku mibabaro ya Yesu kugira ngo idukore ku mutima. Iyo ndirimbo rero ikeneye kujanwamo umudiho ugenda buhoro utanyaruka gose naho bunyaruka basi kubera abanyafrika dukunda style zinyaruka muga ntinyaruke cyane ngo bajane mu gutamba kandi atari umwanya wo gutamba. Turi mu mwanya wo kwakira kumva kuri uwo mubabaro wa Yesu. Ikeneye kugenda ku mudiho utanyaruka kumbura ikajana n'amako agwiriyemwo ama mineur ama septième canke donc amanoti y'umuziki aduza emotion kugira ngo akabure vy'ukuri bigumbagumba duhimbaza Imana n'ibigumbagumba vyayo. Ivyo rero vyose ni ibintu vyo kwitonderwa. Abantu baba musiciens nibo turiko turabwira cyane mu kwiyumvira style bahitamwo. Ntibakwiye kwiyumvira iyo bakumbuye ngo tumaze imisi tutavuza reggae, oya bovuza indirimbo bisunze ivyo dojeje kuvuga, ntibakwirikire style bakumbuye canke badaherutse canke bakunda kurusha izindi. Hari gihe abacuraranzi canke n'abarimvyi muri rusangi bakunda kwidogera urongozi canke bakidoga bavuga ati twe kuri ishengero wacu ntidufise ivyuma nk'ivyo kwa banaka, twe ivyuma vyacu nibikeyi, dufise piano gusa, ntidufise solo, ntidufise saxophone nk'iyo muri rya shengero, ntidufise violon, ntidufise je sais pas amashima kanaka. Kuvumengo bakwiye kuyaronka yose bimwe babona kuri televiziyo, bakuvumengo vyoba vyiza babifise ku rusengero. Si bibi ariko ni vyiza yuko umuntu yiyumvira ibikoresho akoresha yisunze aho akorera. Ufise urushengero rwugaye n'impome zine bisaba ubundi buhinga bwo kwitondera kugira ngo ivyo vyuma ntibihinduke intambamyi hakuba umugisha. Kuko birahaba kenshi aho usanga winjiye mu rusengero ukumva urakura ameneka amatwi birababaza. Ukabona hari abavyeyi bafise imbanyi canke bafise ibibondo mu kumva volume iri kiravuga ugacuraba nabo bana b'inzoya kumbe n'abakenyezi bafise inda n'abatama bakuze amatwi yabo atagisipota ivyuma bivuze amajwi nk'ivyo, ugasanga vyavuye ko igihe biyumvira ibikoresho batimviriye ibikoresho bihwanye n'inyubako barimwo. Hanyuma ikindi nuko abaririmbyi bakwiye kuba flexible, bakoroha, bakamenya yuko ivyo vyuma bigurwa amahera. Hari igihe uburongozi butaba bufise amahera bahariye barayo gutunganya ivy'inyubako, vyo kuriha regidezo, vyo kuriha abakozi b'ishengero. Umuntu akoroha agaca bugufi akamenya yuko ibigoye atari ivyuma gusa, kuko hari igihe bitugora. Ndavyibuka na twebwe vyaradushikira ubwo twebwe abarongozi bacu ntibumva ibintu vy'umuziki, twe ntibadutahura, ntibazi igikorwa cacu. Mugasanga vy'ukuri naho tugarukiriza kubera ubuto. Mugo ko umuntu akura arateba akabona yuko vy'ukuri burya abarongozi b'ishengero ntibo bariko biyumvira ivyuma gusa, bariko bariyumvira loyer y'ishengero, abapanze, bariko biyumvira amahera y'abazamu bacungera ibintu, abakozi b'ishengero, ibikorane biriko birategurwa gufasha abapfakazi n'imfuvyi n'ibindi bitandukanye bitwara amahera y'ishengero. Umuntu rero akavuga ati okay, naho dufise piano n'ingoma gusa, reka mu kurindira ko andi mahera aboneka turonke ivyuma bikwiye, twiga ukuntu bibike twabikoresha mu buryo bworohereza ishengero kandi tugasenga kandi birashoboka. Nibuke ko mu ishengero ryo mu misezerano rya rishasha niho bafise ivyuma nk'ibi dufise kandi hari ikanguro rikomeye. Ivyuma ntaco bipfana n'ikanguro, ikanguro ni ryo mu mitima, ivyuma biherekeza ikanguro turimo, mugasi ivyo bizana ikanguro. Rero ntivyo dutera uruhagarara ngo dufise ivyuma bihanitse ariko umutima niwo himbaza Imana. Ivyuma biherekeza ico turiko turabwira Imana, par inverse.